nk'iyi mihora y'Ibujumbura yo ngaha mu gisagara cya Bujumbura muri Rohero ntayo cyo mu kuzimira shaje no mu ngagara gisagara yake urarengana mugabo harazara amapane noyaba ngo ukugenda mukamenge kugenda nikiri ego ni kumwe ukugenda kwamenge rugera mukiri mukamenge hari n'amakuru avuga ko konteri zimaze gushika hari abasabwe kongera kamahera kuko ngo abari batanze amahera ubwa mbere munyuma zimaze gushika ko mwasanze zizimvye mumaze gushika hari abasabye ko kongera kamahera hari navuga ko n'amafaranga bayongeye ko mugabo bataronkeje amakonteri y'amakuru ivyo vyavu muri budget programme leta irafite umugambi yuko guhera mu mwaka uzaho zarinjira amamodoka akoresha umuyaga nkuba ku muyaga nkuba dufise kumbure n'igitigi cy'imodoka duhora zinjira ko nibuka umukuru w'igarigeze kuvuga igihe kimwe ati mu minsi 15 higeze kwinjira imodoka amajana 6 ako nako regeze gutanga koko regeze kumenya ko dufise no munsi turashobora kuzoronko duhabene gihugu nuwo gushayaza imodoka mbega n'ama station regidezo hashizo bikorako cyane murakoze cyane ego ujya n'umugambi mwiza cyane myaka cyane irangiye koko ingomero zaragwijwe umuyaga nkuragwizwa mugabo umuyaga nkuba n'ubwo umucika ico ni kibazo ciza cyane mbega amatara kugira shikira umwene gihugu bigenda gute hari ibice bitatu bikomeye cyane hari ikaze mu kiganiro Main Switch gica kuri Buja TV kanale plus ni kuri chaîne ya majana 633 arukano kuri chaîne ya kabiri kuri sasame kuri chaîne y'ijana na 10 ndetse no ku mbuga zacu dukoresha acashane ku rubuga rwa YouTube, TikTok, X ndetse na Instagram wa semestre 5 Nkuko mubibona uyu munsi rero twavuye muri studio twatemberera ishira hamwe Regidezo umugano yacu uyu munsi rero turi kumwe n'usanzwe rero arongo iryo shira hamwe Regidezo rejejwe gutunganya ndetse no gukwiragiza umuyaga nkuba ndetse n'amazi ni Dr Engineer Tena Colonel Jean Albert Manigomba tugwaye ikaze mu kiganiro tunakora musakandi murakoze cyane kumpa ikaze mu kino kiganiro ni vyishano tuzakuganira ko cyane umwaka wo muri wa leta watanguye utangura igenzo rya mbere ukwezi kw'indwi ukarangira igenzo rya 30 kwezi kwa gatandatu kumure ni vyinshi tuzakugaruka ko mu vyaranguwe mu mwaka uheze ndetse n'ivyo mutegekanya kandi gukora muri mwaka rutanguye ariko kandi cyo kiravugwa cyane nikijanye n'amakonteri abene gihugu kuko ku mbuga za Regidezo hari genekerezo rya 9 kwezi kwa gatandatu haraciye akamakuru avuga ko amakonteri arenga 30 ariko bero ku mupaka azanwa mu bubiko bwa Regidezo hano i Bujumbura mugabe nyuma y'akanya gato kandi ingenzo ya 12 haca kamakuru avuga kandi ko ari amakonti yarenga 200,000 ubudasabwa ibitigiri birahumuriza murakoze cyane kuri ico ibibazo bajije nkuko mubivuze uyu mwaka duhejeje twarakoze ibintu byinshi muri Regidezo na cyane guheza ingomero z'amatara ni kuvuga amasantrale muno mwaka twahejeje nk'urugomero rwa Murembwe n'urundi rwa Jiji rwasa n'uruheze ku mwaka wahera rero ubu ivyitwa ingomero zariko zirubakwa mu myaka iheze zose zaraheze muri no myaka 5 duhejeje ingomero zitari munsi ya 5 twarahejeje urugomero rwa Ruzibazi megawate 15 tureza urugomero rwa Kabuye 16 megawate 20 tureza urugomero rwa Rusumo dusangiye n'u Rwanda na Tanzania megawate 80 duca tugaburamwo ibice bitatu aho igihugu kimwe kironka nka megawate 27 tureza urugomero rwa Jiji megawate 32 hamwe na n'urugomero rwa Murembwe megawate 17 afite ingomero zose zariko zirubakwa zose ubu twarazihejeje hanyuma rero mu kubaka ingomero ari twita production mu gifaransa hariho rero n'imihora itwara umuyaga nkuba imihora yarubatswe itwara umuyaga nkuba kuri izo ngomero uzizana ku bituro bitandukanye byo hagati mu gihugu aho twokuvaga nk'umuhora wa Kamanyora Bujumbura turubaka umuhora wa Rusumo Gitega turubaka umuhora urugomero Kabuseze turubaka umuhora uvana umuyaga nkuba wa Jiji Murembwe ushikana mu bituro ca
Cihorezo, hanyuma igituro cyo mu Kabezi hamwe n'igituro cyo ngaha mu Kamenge kuri RNE. Twarubatse kandi umuhora ukomeye cyane uzoza umuyaga nkuba umwe uzova kuri rwa rugomero rwa Renaissance wo muri Ethiopia megawate zishika amajana 200. Uwo muhora nawe nyine twawuhejeje aho ino mutwe turavuganwa nyene tuko turagira igeragezwa ry'uwo muhora. No kuvuga gushika ya masaha turabona yuko ibihari two turaronka muri geragezwa biriko biragenda neza. Tuvuze iyo mihora two kwita mu gifaransa niyo transport harabamwo n'ibituro ibituro byo bitare poste umva izo ngomero zo twavuze zirajana n'ivyo bituro kuko twarabatse igituro ca Horezo turaye igituro ca Kabezi turakaye igituro cyo mu Rubirizi turagura igituro cyo ngaho kuri RNE. Hanyuma aho ni muri production transport harimo rero na distribution gukwiragiza umuyaga nka tuheza bene igihugu. Duhejeje umugambi wa Access Energy phase 1 aho wari uguhereza amatara abene igihugu bo muri intérêt du pays na cyane ku makomine cyangwa amasantre kugeza batarasanga bafite amatara aho ubugiye hariya kure hari ku mupaka wa Tanzania za Gisuru za Kenya usanga amatara ari za Musonga atari yakure. Uwo mugambi twawuhejeje ni umugambi wari ukomeye cyane umugambi uko washikiye abene igihugu umwene gihugu wo mu Gisuru umwene gihugu wo mu Kinyinya arabona amatara akabona ati iterambere riko riraza kuko murazi yuko iterambere ari amatara ari isoko giterambere cyane. Hanyuma hari n'ayandi n'ubundi busantre bwishi bwakozwe na Regideso. Izo navuze narimeje kuvugwa n'imigambi twagiye turafashanya n'abadufasha za Banki Mondiale za BAD leta igashiramo uburyo Regideso igashiramo uburyo Banki Mondiale igashiramo uburyo hamwe na za BAD igashiramo uburyo na za Union Européenne. Hari n'izindi migambi rero yakozwe ku buryo 100% bwa Regideso. Twaragize electrification y'amasantre ya Ruzo, twaragize electrification y'amasantre mu Kayanza mwamwe za Gitega eka nko mu gihugu hose ari amasantre menshi twakozemwo umugambi wo kwegereza amatara abene igihugu. Mu majya make ivyo novuga bimaze gukorwa vyakozwe muri police vyaranguwe n'ivyo. Hama rero mwavuze ivyerekeye amakonteri naho amakonteri mwaravuze ko twavuze amakonteri arenga 30. Hanyuma ngo haraza amakonteri 20. Buza burya ikirenga 30 kiba kirenga 20. Nibaza ko ngatangwa tata atakwenda kwabaye. Ariko amakonteri yashitse mu bubiko bwa Regideso Bujumbura. Ego amakonteri yashitse mu bubiko bwa Regideso Bujumbura ubu tuko turayatanga gusa kubera amakonteri yari yaje abene igihugu bayarindiriye n'amakonteri atevye gushika ngaha bivuye ku bintu bitatuvuye ko gukorwa hajya kuva kontere muri izine ukayizana ku bafabrika ari Buraya ukayizana ngaha bitwara uburyo bwishi bitwara umwanya munininya afite logistique nininya cyane aho usanga bishobora guteba. Ubu rero ko amakonteri yashitse turiko turayatanga ariko ahabwa abandi amakonteri ariko aratangwa dukurikije urutonde rwaho barihiye. Nababwiye ko amakonteri yatevye gushika nuvuga bari barindiriye kuyaronka bari beshi ari abarishe muri za 2024 abarishe muri za 2025 hari n'abarishuwe. Ubu rero tuko turakurikiza ukungene bagiye barariha nuvuga barishe kera no duhera guhereza ko ngahi Bujumbura kontere icyo mubanza ukamenya ariho kontere monofaze na trifaze. Kontere trifaze usanga bazisabye ari bakenya kubera ni kontere duhereza amazu manini nk'amashuri ibitaro amasantre commerciale usanga ari bakenya bayasaba ufatanije no kuri kontere monofaze. Kontere monofaze usanga ari benshi basabye ko abantu bamazu mato bose tubaheza monofaze usanga ari abasabye muri monofaze ari benshi. Nababwiye yuko kuva za 2023 arabari bashaje za 2024 bari bararishe batarashikirwa. Ubu rero niwe twahereka abarishe kuva kera aho gushika ngahi Bujumbura
nka kontere monofaze ubu namye mvuga na directeur commercial mu directeur cy'ubudandaji yambwiye ko kontere zimaze gusohoka zizo ziratanga ubu nizabarishe gushika itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri 2025 iyo ni monofaze ego izo ziriko ziratangwa uri muri uwo ni nk'aba yamazu asanzwe uba ego ni monofaze ni uri muri urwo rutonde n'utararonka tufate nk'arike muri mu kwa kabiri tariki nka 15 akaba tarashikirwa azoshikirwa muri zo iyo yarasohotse mugabo kubera igisagara ari kinini nyaza turaheza park quartier ariko usanga atarashikirwa mugabo so kontere yarasohotse hanyuma ubu nyine twavuganye yambuye kuba ariko arasohora izabarishe guhera le 20 février 2025 gushika fin février 2025 no kuvuga gushika mu mpera z'ukwezi kwa kabiri kwa 2025 izo ariko arazisohora ni kontere zirenga 500 aho rero nazo nyene ndibaza ko guhera mu ndwiza nazo nshatangura kuzitanga hamagiye kuza trifaze nazo ntabarisha imbere 2024 kumanuka batararonswa nkonga hibujumbura nta utararonswa hibujumbura hama mu zindi ntara za ruguru kubera bobo bagomba kuzidugana cyari ari nyinshi ubu tuko turavugana abajeje uburere le chef de région bari ngaha Bujumbura kuzitora zose tuvuze hagati mu gihugu dufate za ntara za kera cyane kuko nk'abari ubanza muzinda hagati mu gihugu no kuvuga tubona dufata ku ntara za kera okay ntara za kera abo rero bari ngaha Bujumbura abajeje uburere kuzitora tubaza neza ko indwi zohera baziduganye kuko baranza bakazitunganya bakavyegeranya byose kugira baze bazisohoreze icyarimwe mugana banye bazozitanga bakurikije ko barishe kera harizo namye mbona kuri liste nk'abarishe 2024 nkazarumunga nabonye abone baca baherako kuduza gushika ku barishe navuze za trifaze rero trifaze y'Ibujumbura nababwe ko ari zike ko ari bakenya nk'ubu commercial yambwiye yuko abagiko barazihabwa ubu abo zimaze gusohoka nabarishe gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu mugabo yambwiye ati kwera ari bakenya ubu ari parategura gusohoza izabarishe gushika December 2025 urumva tuce tubace bazitangazo so usanga ari nabakenya hama tuje ku mwakuza cyo novuga nuko amakontera hari menshi warishe muri ko arariha bose bazoronka murakoze hari n'amakuru avuga ko konteri zimaze gushika hari abasabwe kongera kamahera kuko ngo abari batanze amahera ubwa mbere mu nyuma zimaze gushika ko mwasanze zizimvye mumaze gushika hari abasabye ko kongera kamahera hari navuga ko n'amafaranga bayongeye ko mugaba taronkeje mu makontera y'amakuru ivyo byavuzwe mu makontera y'amazi makontera y'amatara ntawe twongereje ku mafaranga yari yararishe muri kontere y'amazi ko rajya ama equipement de raccordement nuvuga burya butwiyo ama prise en charge twasanze igiciro cyaraduze hari ho dufaranga dukenya mbwa ku matara nta muntu numwe yari yararishe kontere twasabye ko yongera ko amaki gusa kuba ariko bararihubura ashaka gusanga habaye variation gatonya kubera ibiciro guma biza birahinduka ku masoko mpuzamakungu y'amakontere ubu nuko na kontere ashobora kuyironderana akayironka uwo kenera konta ashaka kwirondera kayironka abana gomba naravuze ndabwira umuyobozi w'ubudandazi kwazaramanika urutonde mwiri bazotanga amakontere par quartier nyine bazotanga amakontere n'ingene bazoza kugira amadevi abasaba amakontere bashasha byo bisanga bimanitse kuri direction commerciale nabwiye n'ujeje communication ko nawe yose zarabishirako ku masite ya Regideso bakamenya ati no munsi abaza kugirishwa amadevi no muri quartier abo tuzora koruda na muri quartier haravuga ko bazironka byihuse bivanye nabo baciye kugasanga nk'umukozi wo Regideso canke abandi bakavuga ati bimwe dukunda kuvuga ngo ufise umwana imwaro ugasanga urayirose eske ivyo muri Regideso muyifata gute ivyo jewe ntavyo nemera ko vyokogwa mugabo hari ibintu bita cas de force majeure dufashe hariho nk'ibitaro nka centre de santé yavutse centre de santé nishobora gukorera afise amatara nkora ashobora kuza centre de santé DJ nkeneye amatara bijya bitaro ngo bakugurura ibitaro ngo bavugira centre de santé we turashobora kumwihutishiriza kuko n'ubuzima centre de santé n'ubuzima canke nk'ishuri ukazana nka kontere y'ishuri yagize ikibazo nka kontere yo kuri kaminuza quelconque yigisha abana baza kugira ama étude ba project ibintu bariko barigisha nkiyo ntuwo murindiriza umwene gihugu gasanzwe ni utwo duka turashobora gushika mugana na dossier twiga kaparka mugabo
na tuwe turabene igihugu nta kamwana uwo yabikoze ntibagize ubikora tumumenye kuko umuntu n'umuntu hajye umuntu ni mugari umuntu ni muntu harashobora gusanga batwonona nk'uyu ubikora tumumenye twomuhana mugatwe kintumbero twahaye ko dukurikiza ngene bagiye barariha uracizera cyuko amakonti adazosura kubura twe ikizere kirahari kubituraba Regidezo twe ikize turagitanga mugano uko ashobora kuba nk'izindi ngorane zitavuye kuri Regidezo nk'izi nk'akarorero konte zirahagurutse bacarugara intambara ryo muri Iran bacarugara ibivuko ibyicako cyane vuye kuri Regidezo zivahe kuko Ukraine na n'Uburusiya bibaye byinshi twavuganira ntambara cyo kimwe na Iran na Israel uko nyene cyane nababwira nk'ama composante electronique amesha ava muri Ukraine aromesha ava muri Ukraine haba intambara no ama composante electronique aragukora kubura bazanga na fabrication y'ama compte aho wayikoreshereje hose basanga biragoye hanyuma tuvate wanagomba turapakiye compte tuziguze nko muri Egypte mengo ntihegereye muri Iran cyangwa muri mugabo burya ubwato ni buhaguruka buzanye amakontere ya Regidezo gusa ubwato bupakira de container buza burazitora ku bivuko byinshi ari usanga nk'ibikoresho ubwato burya bajya abafournisseur bacu usanga ubwato bagize ko commande cyangwa basabye uzobizana ugasanga buca mu bindi bivuko mu bindi bihugu ukagenda burapakira amakonteneri ugasanga bushize nko muri Egypte ubwato twa muri Egypte bwamaze kuza agacara bati none nimba ubwato buzozizana bwari tufate nko muri Iran sibyo bwari nko mu kindi gihugu izoca mu kivuko cyo muri Iran urumva ntweza ngo buze gutara by'ikibazo afite ibintu kuja logistique maritime ni kintu gigoye cyane kuko nimba tuzanye container 8 burya bwato ntuzara container 8 gusa kandi urumva usanga ubwato bugenda burahana bugenda buratora ibidandazwa ku bivuko bitandukanye rero akabazo kavuye kabaye ku ivuko kimwe buri impacta ku kivuko kindi nk'ubu nakubwira ijya ntambara muri Iran iratumye hari ibikoresho byinshi n'ubutararonka byategeza kuba byamaze gushika kandi bitategeza kuva muri Iran byatezwa mu bindi bihugu ari byava mu bushingo usanga byabuze kugira ko byateza kuzunguruka cyane yego hari umugambi paepa amazi wacu wo kugwiza amazi umugambi bifashe gute mbega hazogeraho abarundi bose baronka amazi murakoze cyane umugambi paepa n'umugambi ukomeye cyane kuri Regidezo ku gihugu no kubene igihugu bose kuko cyane cyane ngahe Bujumbura kuko n'umugambi uza gutorera Burundi kazo cyamazi dufise ngaha ubu amazi dufise ibice 95 n'amazi ava muri Tanganyika kuri station de pompage ya mbere yo ku radio na station de pompage ya kabiri iyo ku radio hanyuma tukaca tuyahereza igisagara cyose ayo mazi umugambi watanguye kuyakora mu mwaka wa 1985 uravye ubushobozi yari afise yari gukwira igisagara cya Bujumbura gushika mu 2005 turaberera kuva mu 2005 gushika mu 2026 igisagara cyaragutse kigwije kangahe igisagara kigwijije nk'incuro zirenga 5 kingahe none amazi yobandanya kwira abantu bari ngahi Bujumbura muri 2005 2010 2006 dihari bwa bibazo ngije dufise cyane mugabo ubu igisagara frema cyaraguse gose kirarengera ubushobozi Regidezo inyuma yaho mugambi wakogwa muri 1985 nta wundi mugambi wakoze ukomeye cyane wo kugwiza amazi guko ibihe twari mu by'intambara rero zo by'intambara ntivyatumye abindi migambi ikomeye cyane ubu rero iyi myaka muri imyaka 5 kuvuga ko iheze harabaye kuzana amazi ava mu misozi hari amasoko yasoko bitanya mu rungo ya kabiri iyo twashikanye muri 2022 hariho isoko twita AEP Presidence iyo yaje muri 2020 hariho isoko AEP Mutambu muri 2023 gutyo hariho AEP Matyazo muri za 2024 2025 hariho AEP Sagara ishitse uno mwaka hariho AEP Nyamufu tiko turashikana ubunyene sa nigiri here nawe nyene ayo namasoko twavanye mu misozi mugabo uravye ingena zangana ntashobora gutorera ikibazo Burundi cy'amazi dufise ngaha ni makenya rero gitora ikibazo Burundi ikibazo cy'amazi ngaha dufise ni umugambi paepa kuko tuhiriwe duhishije dufise amazi atagoye gutereta cyane ijya Tanganyika mugabo na hatagoye gutereta cyane urazi uburyo bitwara
n'uburyo munini bwishi cyane ko nk'ubu gushika ubu tumaze kwegeranya amadolari arenga miliyoni 80 z'amadolari ayo yashyize marumva ko amafaranga menshi cyane urumva kugira wegeranya amafaranga wanagoma tumubiliza nandi kugira ikibazo cy'amazi gitorere Burundi kugira tuze ubwo turiko turaprojecta mbega muri 2060 gisagara cya Bujumbura zayigeze hehe none tuba tukeneye amazi angana gute ivyo nivyo turiko turakorerako rero uyu mugambi paepa uzoza gutorera Burundi ikibazo cy'amazi mu gisagara cya Bujumbura kuko ivyigwa turiko turakorerako nivyo gutorera Burundi ikibazo cy'amazi dukoresha imbono kazoza Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 Burundi buteye mu mwaka wa 2060 nivyo vyigwa turiko turakorerako tushobora bana ngoma gukora tuza turongerako ko umugambi wo murezi vyigwa bizoshika ico gihe nk'ubu par exemple no nk'akarorero hariho optimisation turiko turakora muri umugambi paepa wizi waya market dufise izi SP na SP2 Two tugira gute turiko tugomba muri umugambi dusubiriza amapompe dusubiriza ryo vyose tusubirize n'uburyo kuko ya treta nk'ubu twagira filtrage la mbwa tumiza tugire filtrage rapide kugira ngo twoptimize bwo buhinga bizozutwara amafaranga atari munsi y'imiliyoni 12 gutyo z'amadolari tuce tugwiza umwimbu ibice 25%. Urumva ikibazo cy'amazi gitwara uburyo atari buke rero ubu rero ndono buvuga yuko umugambi uzotora ikibazo dufise kuko n'abadufasha za banki muri turakorana barabona yuko regime zikurakora neza nacyo turiko turaruha n'ubwo buryo kugira ngo turabe ikibazo twogitorera inyishu bibisaba uburyo bwinshi amafaranga atari make mbega amafaranga regime zerafise canke izo yakura ego nk'uyu mugambi paepa n'umugambi tuko turakora na regidezo leta y'u Burundi na Banki Mondiale. Banki Mondiale amaze kumobiliza miliyoni zishika 80 z'amadolari. Leta y'u Burundi miliyoni 5 z'amadolari kivara mu marundi 5 miliyoni dolari. Regidezo iriko yamobiliza yamobilije nayo nyene wana ngombe miliyoni 5 z'amadolari. Tubandanya tumobiliza yandi. Twera uburyo turabufise kandi tubandanya tugira ko na Banki Mondiale tuzokongera ko na yandi. Natwe kandi regidezo na guverinoma yashaka kuzokongera ko yandi. Swiva ivyo vyiga two turagira kugira ngo ikibazo cy'amazi tuturi nyinshi Burundi. Rero paepa tuzotanga kuronka umwimbu wayo mu mpera umwaka wa 2022 tuzotwamitswe umwimbu natazoturayiza umugambi uzoburahera mugabo umwimbu tuzotwa kuko nk'ivyo za optimisation ya yande tuzohera ko ngaha ya yizi station de pompage basanga dufise ivyo tuzobikora ntibizotwara umwanya munini yanka nko kubaka ivyo zinishasha rero urumva nko muri imyaka 2 turashobora ko twamaze guheza optimisation twaje ko optimisation hamwe amazi ya haratangwa ni SP na SPD zo twaguje ku 50% urumva ko mwimbu akarujo ko tatanga ukaronka murakoze mbega ikibazo cy'amazi cyangwa umuyaga nk'ubabiri ni Bujumbura gusa hagati mu ntacyo ivyo bibazo ntacyo bafise ko numva imigambi myinshi ari Bujumbura oya narugura imigambi iriyo kandi kiba nibazo biriyo kuko regime zitanga amazi mu bisagara byose ngaho Bujumbura haba Gitega hari umugambi nawo twatanguye ivyigwa vyawo wo gusukura rujya ruzi Rwanda rwa Ruvubu ko n'ibindi bisagara navyo nyene hagati mu gihugu biguma bikura gusukura rujya ruzi rwa Ruvubu kugira ngo amazi Gitega tuyagwize hari n'umugambi twamaze gutangura wo kuvana amazi kuri misozi ya Gihinga uwo mugambi turawurembeje cyavana ku misozi ya Gihinga tutwara Igitega mu bisagara byose imigambi iriyo kandi niko turabikorerayo haba ku matara mumva nakubwiye nko kukwiragiza amatara mu bene gihugu naho imigambi turakorerwa ruguru cyane urumva ntidusigare Bujumbura honye tugisagara mu myaka 5 irange koko ingomero zaragwijwe umuyaga nk'uragwizwa mugabo umuyaga nk'hano bugo mucika ico ni kibazo ciza cyane mbega amatara kugira shikira umwene gihugu bigenda gute hari ibice bitatu bikomeye cyane hariho kugwiza kubaka ingomero none kubigwiza kubaka ingomero ico ni gice kimwe igice cya kabiri imihora iwuzana rero transport gushika ku bituro ico ni gice cya kabiri igice cya gatatu kuyikwiragiza mu bene gihugu ivyo bice bitatu hagizemo kimwe gifise ikibazo abene gihugu amatara ntibayaronka ubu ingomero twazigwijije na production yari igwije incuro nyinshi imihora yarubatswe n'ibituro byarubatswe nganga hi Bujumbura
turafise imihora ishaje cyane ijya distribution. Iyi mihora ya distribution tufise ngaho Bujumbura ni mihora ya kera nko ngaho Bujumbura, mihora imaze nk'imyaka irenga 60 yateza kuba yarasubirijwe. Kuko mu byukuri nk'imihora ica mu kuzimu mwateza kurenza imyaka 50 mu rutawusubirije. Mugabo ntiyasubirijwe kuko bisaba uburyo bwishi. Rero amapana laba muramona ngaho Bujumbura usanga ari jinzi kurimba ahantu imihora ica mu kuzimu. Ni ayo mapana bakubera imihora yaramaze kurengerwa, imihora irashaje. Igihe iyo mihora yubakwa wasanga nk'umuhora umwe cyo kwita depart utarenza nka gutwara nka megawate 2. Ubu kubera amazu mu gisagara yabaye menshi, ama etage yagiye araba manini nyabage barabomora bubaka ama etage, ugasanga umuyaga ntuko turasaba iyo mihora wararengeye ubushobozi bwo muhora ufise. Nk'ubu hari nk'imihora yari ikeneye guca umuyaga nk'utarenga 2 megawate, guciko turayicisha mu 4 megawate babujana kabiri 5 megawate. Nk'uwo rero iyo nsinga bwa mbere insinga zirashaje, ubwa kabiri tushizemwo tusabye utware inguvu udafise, no kuvuga yuko amapari zo nsinga zirasha. Kuko la section ingene urutsinga rungana biri proportionnel n'umuyaga uza gucamo. Umuyaga nkuba ari mwinshi tugira urutsinga runini. Ubu rero twasanga umuyaga nkuba tuko turacisha ni mwinshi, urutsinga nako rutahindutse, urutsinga ni rwahindutse kandi ruranashaje. Nayo mapane duhuru mbwa murana yuko nta bapane turarepara nibiteba cyane nka kumwe kwa kira atamwe kwe kwa dufise nta maderestage turi mu abene ngo bumbe ko ta maderestage turi mu nuto dupanshura kugira mugabo cha twiruka tukaca tubisubiramo. None iyo mihora ishaje mu makartie yose kuko hari amakartie umva bidoga nkagara kamwe kumva bidoza ngo nta bikiri numva bidoga. Kiriri baridoga mihora ishaje mu makartie yose nk'iyi mihora y'Ibujumbura yo nga mu gisagara cya Bujumbura muri Rohero ntayo cyo mu kuzimira shaje no mu ngagari yake urarengana mugabo harazara amapane. None abantu ukugenda mukamenge n'ukugenda nikiri ego ni kumwe ukugenda kwamenge n'ugera mu kiriri mukamenge muri ajya makartie périphérique wana gomba burya kamenge ntigoye cyane amakartie ariko aragora cyane najya makartie périphérique ari ajya makartie périphérique ikubera cyari mu bibazo y'amakartie périphérique n'amakartie nayubatswe nyene kuva za 2005 kuduga Regides nta buryo bukwiye ari ifise wasanga bya bene gihugu ni mwigurira insinga Regides kabwira bene gihugu ni mwigurira amapoto kwaje usanga ukuntu ariko turakwiragiza amatara nta vyigwa byabaye mbega iyi quartier ntizabaye viabilize iyi quartier irimwo abene gihugu bangana gute tumaze kumenya abene gihugu muri iyo quartier tuca tumenya na la charge tuca tumenya n'inguvu mega nko bakenye rungana or tabimenya usanga ibintu bakora ni nta maitidi yabaye njo vyabara rya makartie hari ya makartie périphérique usanga urutsinga rero rukoro cya muyaga nkuba urengeye ugategeza gucamo nasanga incenga ziye zica urazurabe muri rya makartie périphérique uzokuba vuga ngo wari tsinga ziko zirasha kwipota namaze kwibona kubera iki two duciye muyaga nkuburengeye kubera nk'uwo mbwira ati kumyaga mwane nta bipimo yo bamubanza murabe session y'urutsinga n'umyaga nkwambwira mu rungiki oya n'umuyaga nkuba nti umuregera akagenda ukwiranye n'urutsinga oya ahubwo la demande abene gihugu akora usaba no baregera urengana nimba ariko basaba ari beshi uzurabe nk'akarorero uzurabe bijya by'insinga usanga ziko zirasha biba mu ijoro ku mugoroba hagati ya 18h gushika 22h kubera iki kwera 18h niho la charge yabaye nini cyane abene gihugu bose batashe bavuye ku kazi amafriga arakije bariko baragorora amatara yose arakije muri ajya makartie périphérique batashe hariya rero la charge banini ya muri quartier périphérique muganga mu gisagara bagabanutse guko amabiro yabaye ugaye rero no kuvuga umuyaga uri kuraca mu nsinga uri proportionnel na la demande ivuye kumwe kwajya binigo ariko barawukwega rero ubango gaturega turukiye mu Kenya
rero uzurabere muri amasaha yo kumugoroba murajya amakartie périphérique nuzosanga ivyo bibazo riko biraba hariko harakorwa iki kugira ngo ivyo miyaga nkuba bireke kuko muyaga nkuna mu office ingomero zaragwijwe ako kumiyaga nkura hari kandi uhagije n'uko rwarise kubivuga gihe hariko arugurura hari mu rubirizi niho narindi no buheruka Bururi niho narindi ko kumuyaga nkuna mu dusura kwi umwami wene gihugu nivyo bivuye kwimihora ishaje ni ibintu bizorangira ryari kugira ngo koko ishindusire kwibona. Murakoze cyane. Hariko hakogwa iki mu mata umugambi two tukorana na banke y'isi two tukorana na leta y'u Burundi urumva yo nisigaje na Regidezo na za Union Européenne na AFD ya Agence bade muri rehabilitation ngayi Bujumbura ntirimo mugishura kuzojamo nayo nyene harimwo na ijya banki y'Iburayi ijejwe iterambere BEI abo umugambi twasente uratanguye urimwo amakomozante nimba ntihenze n'amakomozante hane muri amakomozante hane komozante ya mbere le renforcement la réhabilitation de réseau la réhabilitation densification modernisation électrification de réseau de Bujumbura ni kuvuga mu Kirundi gusubiriza gushira ku rugero rwo rugezweho uravyumva ubuhinga bwa none iyi mihoro ngayi Bujumbura kwagura imihora aha mu gisagara cya Bujumbura uwo mugambi aho tugeze ubu turi muri processus yo kurokita ama entreprise zo kubikora mwarabonye na communique itangazo nasohoye tubwira bene igihugu ati mwitegure turaje aho imihora zizosubiriza amapoto tuyahindura kugira amapoto y'ivyuma bizodusaba rero murajya amakartie périphérique amwe ndabifuzamo cyane kwagura amabarabara mwarabibonye muri communique tukeneye amabarabara y'imetero 6 rero narasa ku itangazo aho twiteze neza kubikorwa nyezi na bizotangura itariki imwe y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2027 hariho kandi rero iyo ni komozante imwe nsubiye kuri komozante ya mbere kugira binyaruke amakazi mu gisagara cya Bujumbura najya amakartie périphérique twaciziyemwo amaro 3 hariho uva kuri Mugere gushika kuri uruzi go ngaha Moha hakaba no ngaha hagati mu gisagara hagati ya Moha na Ntahangwa hakaba rero nyuma Ntahangwa urengana higa ivyo tuzobikora muri uyu mugambi wa rehabilitation mugabo tushaka yuko ishira hamwe canke entreprise zobitsindira ata entreprise zotsindira no zibiri kugira binyaruke habelo imwe entreprise y'amasoko atandukanye hanyuma harimo rero cyo twokwita kongereza ubushobozi ijya mihora ya ruguru ya moyentation isoko yaramaze gutangwa twarasiye na kontra ibikorwa nyezina bizotangura itariki mu kwezi k'umunani naho nyine mwarabonye communique twarabigize aho no kuvuga mihoro ruguru tuyikomeze amapoto y'ibiti tuyahigira amapoto y'ivyuma muri mihoro ya moyentation hanyuma rero ni yindi komozane guhereza matara ayo ubwo busantre buharama igisagara cya Bujumbura ivyigwa vyaraheze navyo nyene mu minsi turatangura kurokita ama entreprise za kubikora aho twiteze neza ko iyo mugambi wose tuhereza imyaka 3 uzo waheze cyose abene bibatangura kuronka amatara ameze neza muri budget programme leta irafite umugambi yuko guhera mu mwaka uzaho zarinjira amamodoka akoresha umuyaga nkuba ku muyaga nkuba dufise kumbure n'igitigi cy'imodoka duhora zinjira ko nibuka umukuru w'igarigeze kuvuga igihe kimwe ati mu minsi 15 higeze kwinjira imodoka amajana 6 ako nako regeze gutanga koko regeze kumenya ko dufise no munsi turashobora kuzoronka duhabene gihugu nuwo gushayaza imodoka mbega n'ama station Regidezo hashizo bikorako cyane murakoze cyane ego ujya n'umugambi mwiza cyane n'umugambi mwiza cyane wo kuzana imodoka electric Regidezo arigiye yakoze mu by'ibitoro twarabonye ngene abantu basaba ibitoro ari benshi cyane hamwe rero uwo mugambi wo kuzana imiduga electrique vraiment byoza gusahiriza leta cyane mu buryo ikoresha bwo kwinjiza ibitoro ko busaba amadolari niyo miduga kari basabye amadolari rero iyo umuyaga ngo tuwufise cyo turawufise urakwiye wanagomba hari imiho nabuze imihoro tuko turubaka rero nk'umuhoro uzovana umuyaga nkuba muri barrage de renaissance megawatt amajana 2 turafite memorandum d'entente avec l'Ethiopie ubu muri no mito ashobora no gusinya contrat kubera umuhora waheze ndandaze hanze
tuvane hariya tuwuzane natukura muri Ethiopia tuzana mu Burundi kuri hariho urugomero ruri kuri Barrage de Renaissance aho isoko ni kuri Nili isoko iva no mu Burundi rero kubera isoko iva mu Burundi harabayeho amasezerano ya Regideso na leta y'u Burundi ko dushobora kuvana umuyaga nkuba hariya ni barage niyo cyane ifise megawatt 6,600 turashobora gukora megawatt amajana 200 ukuvuga umuhora rero ushobora kuzura umuyaga nkuba twagiye kuwubaka uyu munsi turavugana yisaha bariko barawugerageza bariko bakozwe neza kandi ubushikiri haro two turaronka bimeze neza aho igituro c'Ingozi ubu cyo kiraronka umuyaga nk'ubuvuye igituro c'Igitega igituro c'Ingozi birafatanye umuyaga nk'uzova hari igituro kiri mu Rwanda tubaze cyuva mu Rwanda cyubatswe mu Rwanda ari na mayikipe mayo twaze mu igituro kiri mu Rwanda umuyaga uzova mu Rwanda ba hehe Ngozi Igitega muvye turi hana rero umuyaga nk'uri kurava Ingozi hamasa turavuga kurava Igitega uzi Ngozi ukiye muri wa muhora hama tuzorungika mu Rwanda kuri icyo gituro kiri mu Rwanda urumva rero yuko iko bigenda neza rero le 2 megawatt zishoboye amare cy'imodoka cy'ama station navuze ko umuyaga nk'atangora ntashobora kuvana handi ama station ivyo ni ibintu turiga ariho wanagomba n'umugambi byo bita mu ifasa mobilité électrique tumaze imisi turagira si Regideso yonyene harimo za finance turiko eske bizogenda gute niko eske Regideso sinibaza ko twe tuzoza gushiraho byo gusharija hariya ku station ahubwo muzotanga umuyaga nkuba tuzotanga umuyaga nkuba tuzokwiga mbe byogenda gute eske office station wese nta kuntu yoshiraho byo gusharija imiduga haba twe tukamuheza umuyaga nk'ukwiye agasharija agatanga igitoro ashobora no gusharija ivyo ni politique leta ishobora kuzofata ama station nyene kuri ama station nkanye ni station agashiraho nabijya byo gusharija umuntu azogenda asanga umuyaga nkuba wacitse agiye gusharija oya ariko ntibavyestara rero wanagomba ariho ama battery baca bashira ugasanga nko Regideso aragira stockage habaye nk'akabazo pani yawe gasanga gacirashaje kuri stockage yabaye nivyo nibiriko biriga ivyo ni ibintu tuzogira tuzokorana numva navuze ko ari ama secteur mese tuzakorana kugira ngo kibazo gitereshe mwatubwiye vyarango mwaka uheze wanashima mwatubwiye mu myaka 5 ubu rero umwaka watanguye umwaka wa 2026 ushira wa 2027 ku mafaranga ritukoresha ku mwaka mbega muri Regideso ni bihe bintu no mwaka muvuga ati twashize imbere tugiye kuzorangura mu buryo bwa Regideso tukoresha ijana bw'iwacu kuri budget pop ya Regideso cyambere hariho kugwiza imihora rented pay ku buryo Regideso kuri for pop ya Regideso hariho kubandanya dukwega amazi ajya amasource gravitaire ku buryo bwa Regideso hariho gusubiriza imihora ishaje iyo niyo migambi minini kugwiza l'accès à l'énergie nukuvuga kugira ijya mihora yo kwegeza amatara bene igihugu cyo nikimo kugwiza umwimbo w'amazi ukabutamaje masource gravitaire kujya ntasa uburyo bwinshi cyane hamwe rero no kuza turasubiriza imihora yononekaye hano umugambi ukomeye cyane turakora cyane kugira duterere leta kurondera uburyo amadovize amafaranga va makungu hariho izine tugomba kubaka yo guhingura amazi twe tuzoshora hanze amazi ntizoyagurisha ngaha mu Burundi tuzoshora hanze kugira amadovize yinjira akantu muri Regideso tuzoyanywako muri Regideso twe tuzoyashora hanze guko twe tubikenera amafaranga va makungu umugambi intumbero dufise niko tuyashora hanze ibiri mu migambi ikomeye tuzokora haba mu migambi twe turakorana n'abageso dufashanya badufasha iza banki mondiale zande kuko nanyire Regideso shamwe buryo bwinshi wanagomba umugambi wa pipe wawumvise uri mu imbere umugambi wa rehabilitation de réseau de Bujumbura kusa mu mihora y'Ibujumbura uri imbere bavyumvise uwo mugambi wo guhereza amatara ubwo bu centre buharame gisagara ca Bujumbura aho turi kumwe numva tufataneza banki muri Nzana hariho uwundi mugambi ukomeye cyane tuko turakorana na BAD yo bita Accel Energy Phase 2 kuzohereza amatara ama centre 1520 ama centre yo mu gihugu hagati ni menshi cyane Accel Energy Phase 2 tuko turakorana na BAD uwo n'umugambi munini cyane nawo tuko turakorana kugira ngo abene gihugu bave kuri to Accel Energy kuri nk'ibice 30 tuko turashika ko tuje ku bice birenga 70 uwo n'umugambi ukomeye cyane nawo uzokorana na BAD Regideso yashamo uburyo BAD gashiramo uburyo rero iyo ni migambi minini tuzokorana navuze paepa ariho n'umugambi wa Nyanza Lake Rumonge kugwiza amazi umugambi twa Proseko
wowe nawe nyene ugeze kure wanagomba wowe nawe nyene tuzoheza tuko turakora na banke y'abadagi bita KfW umugambo ugeze kure cyane wowe mbere wanagomba ijambo kazoza ku kibazo cy'amazi nzake namubagira ayishike muvu yego muri bikorwa nyene vyo kumbere gusubiriza imihora yashaje hari usanga hari nyidoga bene gihugu usanga abakozi ba Regideso bagiye barimvye nk'ahantu kumbere habaye pane bacha basiga hameze uko nyene atagikozwe ati mwene gihugu arikorera kiri murakivuga kwiye ico ni kibazo cyane tutegeza kuvugana n'abajeje intwaro ngahe Bujumbura kuko turabe nyine tukobikora mbega Regideso yode pana ayo mapane gute hamani gisagara magisa neza guko amapane tuko turahura mu gisagara n'amapane menshi gose hamare nko kugira amapavage kugira amapavage hano batugwacha naho bagira amapa usanga hari asanze hari amapavage ejo ni turabahinga mu kugira mu kugira amapavage rero ko ndiyumva ko twogiye nama n'abajeje intwaro ba mustanteri wanagomba nabura amatari twige mbe twobikora neza gute kugira ngo bigende neza tudepana bene igihugu hamana no kwasiga hameze neza bikogwe rero mu kurindiraho barakogwiye wanagomba hesi turagerageza tukarondera abadufasha kuhapava hari nabene igihugu bamwe cyangwa bavuga bati depana ahantu hamaje ntibitwara uburyo bwinshi ndaza kuvyikorera nta nyidogo myinshi hari muga tuzotora inyinshi kugira ngo iyo myidogo yobe hari ihere burundu ko nk'upane ari mu gisagara ca Bujumbura bamenye ko abene igihugu bose ashobora guhura na pane umwanya wari wose ugasanga urabuza amatara nk'ubu ugasanga pane nka pane yabere hajya kuri BRB muga BRB ari ifise amatara mugabo ngahe fo bose barayabura pane yabere hariya kandi urumva pane wewe niriko irateza ibibazo BRB mugabo BRB avuga ati none eske twobuza yuko mudepana hariya BRB irafise uburyo reka mwakore hamalibe Regideso BRB tuza kuvuga turanye tubisubiza nyine bimeze ari n'ahandi saho nyine n'atari yagusanga tugakora haje kamukasabira tora ibinyinshi bigeze neza ikindi nico amakonteri usanga aribwe mwijoro gasanga abasuma abagizi ba nabi barivye konteri umwene gihugu arayiburiyemo muri ico gihe umwene gihugu mwebwe konteri asabwike umwene gihugu yivye konteri cyo tumusaba bwa mbere bwo aca zabwire Regideso ati banje konteri amatuyi hagarike irafatwa uko yamaze kuyiba uko bajya bayiba ashobora kuhendesha umuntu akayibagurira umuntu yayiguze amaze twamaze kwiboroka kuza amete ntiyinjira amaze kuba atinjira rero acagira acaza kwa Regideso ati aje naguze konteri mwana amete iyo konteri itwereke ugasanga nimwanditse ko wa wundi yaje kwire club gusa yari yaje kubwira ko yibwa aca tuyifata aca tuyimusubiza hanyuma iyo ayivye umwene yuko umusumu mugizi wanashobora kuyiba akagenda akayimanikira ubundi atanu umukozi waragize abayemo kuko kumanika konteri ibyo ni bihinga nk'umufundi yize nko kuri ETS cyangwa ababajuna twize kwadukoresha ashobora kubikora hariho mbwa kubikura kwizina rya no kwishira kuwe burishije ibyo atiza kwija hagiye umukozi wa Regideso tumaze tukaraba tukabona tuyari umukozi wa Regideso yavigiyemo kuko gira tuhindure ive kwizina ry'umuje ku wundi haja umukozi wa Regideso tumaze gusanga ko ari umukozi wa Regideso agiyemo tuca turaba neza ninde yakuye iyo konteri kwizina rya nago tushakwananga turamutora kandi turamutora icyo gihe rero uwo mukozi wa Regideso igihano asha no kumwirukana burundu urumva rero mu majambo make ivyo novuga abene igihugu bamenye yuko amakonteri ahari ntihagire umuntu akubahenda kugira ndakurondeze konteri ngo vyihuta nakwirikize uwo muntu azogusaba amafaranga arengeye ajya yanditse uzo gusha muri Regideso ntuze wemera azagomba guhenda azagomba kubeka nta n'umuntu wo gucako oya ntabwo ngo ndafise umuntu yabijya niba bihebe ntavyo ngo umuntu waca kufise umuntu wereka cyako ivyo niba bihebe mukerekeza urutonde ko ruba yego urutonde ko rumeze kandi bose bazoronka akumbuye mu kurangiza twavuga twakoranye ibitari bike mu kurangiza n'akaye kajambo mwa mwoshikiriza bariko baradukurikira akajambo no shikiriza ariko badukurikira cya mbere Regideso ni bumve ko ari ishyirahamwe 100% rya leta bumve yuko ivyo dukora ari byo bizotuma ivyo Regideso nivyo bizotuma ubundi gutera imbere kuko nta mbono kaza azoshikako nta ntambwe tuzotera tudafise amazi akwiye dafise amatara akwiye nama navuze ko Regideso ari moteur development rero batufate mu mugongo gute nkaho batwiba nkaho biba amakontera batubera ijisho kandi ndashima bene igihugu bamwe bariko baradufasha nko mu minsi heze kwa Mungu heze hari umuntu yari yaboriwe yagiye agonga kabine ya Regideso kabine kinya cyane kirajya kuri T2000 giheza amatara bajya abantu benshi begira hajya bose nk'ubu nta matara afise mbwaraza gutinda aboneka ko turiko turabikorerako
abenegihugu bacu baduhamagara uwo muntu turamufata kuko iyo kabine yacu yarononekaye cyane. Hariho abantu bagenda ugasanga bafasha amatiyo ya Regidezo barayatoboye. Twarayibonye za Bubanza aho muri biro bishika. Batubera ijisho bamenye ko Regidezo ari ishiramo ry'iwabo 100%. Batufate umugonzo tuko turakora byose ko ni ishiramo ry'iwabo. Kuko nihagera ko abenegihugu bose baronka amatara, abenegihugu baronka amazi, kuko ivyo tuzobishikako. Regidezo bandanye ikora ibyandaza none amafaranga arashaje ahebe. Ishiramo rya leta 100%. Tuzoya leta. Izo leta nayo ikora imigambi yiteza imbere, yubaka amashuri, ibitaro, kuko amafaranga azari kwarinjira. Rero bambe yuko Regidezo ishiramo ry'iwabo, n'ishiramo ry'iwacu twese badufate mu mugongo. Ndababwira nti mwihangane nimba ari ikibazo cyo gucika amatara kubera intsinga zishaje, aya ma Rio distribution yashaje, bamenye ko turikoba tuyasubize yose. Nimba abariko barido bati konti turazironka, bamenye ko kontere zashitse tuko turazitanga dukurikije urutonde go kurira. Kumbura n'izindi ziriko ziraza. Rero ico no bwira bene gihugu twe tuko turakora ishoka byose turi ku kivi. Ibibazo byarabaye mu myaka yahera. Kandi bandi bibazo n'umugabo biragenda n'ibindi urashobora kuza mugabo bizotorega inyishu turi kumwe twese kuko ishamo n'ishiramo rya leta n'ishamo rya bene gihugu bose. Murakoze. Tubashimije. Murakoze cyane.